Ndabaramukije cane nizere ko muri amahoro aho umwe wese aherereye. Guys, muri iki cigwa cuno musi ndaje ngo nishure umuntu yambajije ngo ni gute noshobora gukora liste muri groupe nk'akarorero nimba ari groupe abantu bariko baraterera amahera kanaka ku buryo nokora liste y'umuntu umwe umwe n'amahera arishe nyene nkabatondeka ku murongo nyene urumva yuko bikorohereza kumenya tuwarishe n'uyu kandi bakibona kuri liste. Rero nawe nimba wari ufise ico kibazo bana nanje gushika impera ya video kugira ushobore kubona ukuntu woshobora kuza urikorera liste guys, nawe bikaza birakorohera mu gihe ari nk'urubanza kanaka canke komite kanaka canke ikindi kintu kanaka bisaba yuko mugira liste y'abantu muri groupe canke liste y'abantu baterereye. Rero guys, gumana nanje gushika impera ya video shene ni ibigezweho kuri telefone, rero je ndabategurira nkongera nkabagezaho ibi vyigwa ni jewe nyene Barack Obama guys, ntahengeshanya kuguma ndabatamwo utwo tuntu tw'ubwenge. So rero twagiye ndakwereke uko ivyo bintu wobikora. Ibi bintu ushobora kubikora kuri Facebook, ushobora kubikora kuri WhatsApp, nyine ahantu hose wandika message. Rero urinjira muri WhatsApp ushaka kubikorako, okay, winjire muri WhatsApp. Ariko guys, mbere yuko tubandanye nagira ndagusaba ubanze ukore kuri subscribe canke s'abone ngaho hepfo, ugurure no kugakengera ucugira kuri tute canke all kugira igihe cyose dushize kivyigwa nkibi uzuraba mu bambere mu kubona utwo dutrike tw'ubwenge nzanda bategurira guys. Okay, ni ubanze mu bifashe rero utibagiye gushira ko jeme guys kugira mutwereke yuko ibi vyigwa tubaha muba mubikurikirana gatanu kuri gatanu. Okay, banza mu bifashe rero hama tubandanye naho gatrike nabateguriye. Ya guys, nibaze rero yuko mwabihejeje. Rero urinjira mw'iyo groupe muriko murakora liste. Ashobora kuba ari umuntu wanyu kanaka, ashobora kuba ari groupe nyene uraza kwinjiramo. Reka je nk'akarorero ngomba nkoreshe iyi groupe, dufate niyo turiko turakora ko liste. Okay, aha rero ikintu ukora urabanza wandike titre, okay, munkurikirane uraza ufyonde kwa kantu kwanza aha kwibiharuro kugira duhindure nyene ukora ibintu biri professionnel. Ufyonde ko nkuku hamuhitemwe aka kanyenyeri uku, okay, hamugaruke rero kandi ngaha dusubire mu alphabet uce wandika titre liste. Ndaza kubereka kajya kanyenyeri impamvu tugatanguje liste y'abaterera urubanza nk'akarorero rwa Obama. Okay, hama dugaruke dushireko ka kanyenyeri kandi tugahereze. Murabibona hamwe twagakura. Guys, ndiko ngenda buke buke kugira mubibone. Guys, rero aka kanyenyeri impamvu tugashizeko umurabe nk'ubu nongereka ka kabiri iyi titre ica yirabura gose. Okay, mubirabe. Guys, mubona yuko biba ari ibintu bisa neza. Aha rero uco ukora uco utandukanya ufyonze kuri aka kantu ngaha kuri clavier aga fresh utandukanye inshuro zibiri kugira biba ari ibintu bisa neza. Hama rero uca ugaruka intu hitemwo ugire igiharuro rimwe ugire uwa mbere, hama ufyonde ngaha hama ugire n'akaburungu. Aha ikintu rero uca ukora ucuza ugafyonda ngaha utandukanye. Okay, ucuza ufyonda aha kugira bitworohere murabe bica bimera nk'ibitandukanye no tubanze dufyondeko. Murayibona. Aha rero ikintu tugize n'igiki tuba tugize ku buryo twanditse bitaza kugaruka ngo dusubire ngo twandike kabiri, no kuvuga ko dutandukanya bica vyiyandika. Reka rero dufate uwa mbere yarishe dufate ni Eric. Ugacu uzukashira kwa kavi ucuzuka raba ngaha kwanza ucubanza ukandika nk'amahera nk'akarorero dufate yarishe nk'ibihumbi 100. Okay, kandika ko nyene amahera frambu nimba yaciye yariha direct ugacushira kwa kavi ukaza ngaha mu bustika ugahitamwa akavi ko kwemeza nyene nkuko. Okay, uyu ni uwa mbere rero. Murabe rero tumanuke kuri kabiri, ufyonda kuri aka fresh gaha kari kuri clavier nkuko mubona yuko kabiri ca yiyandika. Uwa kabiri nimba ari Bosco ugashirako nimba yarishe 500,000 ukayandika. Okay, dufate ntarayari huyo ugacu usimbuka ukareka gushirako akavi nyene ko yayarishe. Nimba kandi ukagaruka wa gatatu uzurafyonda gusa kuri aka kantu gira mubona yuko gatatu bica vyiyandika. Dufate tugire nk'akarorero tugire Obama ntaco nawene yarishe, dufate yarishe nka Emilio.
ugashirako frambo ugacugira nimba yarishe ukashirako akavi nkuku hama ukagira kuri 4 murabona mu kumanura dufyonda kuri aka kantu kuri clavier ino musi ukakubitako nkuku hama ugacuza ukagira wa gatanu nimba ari nka Pacifique ugakubitako dufate yarishe ibihumbi 10 guys dufate yarishe ibihumbi 10 okay hama ukagumushirako list ukunyene urashobora kumanura ukagumumanura ngaha kuri clavier mu kurindira ko abandi bariha ugashika ukagira biza kumanuka ari umuntu ugomba wandike ari umuntu ugomba ushire kwizina aha rero dufate naba ucurungika muri groupe abamaze kuriha tayari aha rero bamaze kuriha mu gihe habonetse uwundi agomba arihe urashobora mu gihe iyi message urungitse hatarahera iminota 15 yirungitse urashobora guca ubandanirizako utarinze gusubira kuyikopya ngo utangure ucufyonda ukagumizako nkuku hama ugacuza aha kutu tuburungu dutatu ugacubona ahantu handitse edit canke modifier kubo WhatsApp ziri mu gifaransa nkuko hama ugacubandanya rero ugacugira nka gatanu dufate tugire nkande gabasha reka tugire ntacu tugire nka Sara nka karorero tugire ko yarishe nka 300,000 okay tukashirako frambo nyene kubera taba turayabona ntidushira kwa kavi hama tugaca turungika nkuku ushaka ugashirako na sisi dufate nyene ukandikako amazina ukunyene ukashirako amahera dufate 200,000 nyene ukunyene guys ni ibintu vyoroshe gusa cyo tubasaba no kubandanya mufyanda kuri subscribe kuri iyi chaîne yacu ibigezweho kuri telefone hamuhejeje ugacurungika rero ngaha ahahera murayibona ni buto yamvaye nuko itaboneka neza okay tayari murona yuko babandi biyongereyeko aha rero mu gihe iyi ntuze nyawe yamaze iminota 15 ntibisubira gukunda ko iyi modify hariya ngo editing urashobora guca uyikopya urakopya nkuku gafyondo kagumizako kubo WhatsApp mukoresha mu WhatsApp Messenger murasanga akantu kakopye ngaha hejuru iyi ni business nta karimwo urafyondo kagumizako nkuku kubo WhatsApp business ufyonda hakutu tuburungu dutatu noneho gukopya ndibaza abatari bake murabizi hamugaje ufyonda handise copie nkuku ucuzura rero ngaha kuri clavier ugafyonda kagumizako ugacugira ngaha kuri paste canke kore ugacubandanya rero kwa kuwundi ugashira kwindwi ugashirako nk'akarorero Keni ugakubitako ko yarishe dufate nka 50,000 okay ugakoroka nyene ukaraba nka Regis ugafata yashizeko nk'ibihumbi nka dufate yashizeko 20,000 akarorero tayari uhejeje ugacurungikako ngaha nyene ukaguma ubigira uko nyene ribaza murayibona guys ni ibintu vyoroshe cane cyo tubasaba no kubandanya mudukurikirana mukadufasha no gusangiza abandi ibi vyigwa vy'ubwenge tuguma tubatamwo guys so ciao rero akaniko kantu k'ubwenge nari nabateguriye uno munsi ku bantu mutari mukazi nizere yuko mubonye inyishu nkaba wari ukazi urandika muri comment ukaba utarukazi naho nutubwira ukuntu uba wakiriye iciko asigaye ndababwira ati ciao ndakwibutsa guys ufise ikibazo uca wandika muri commentaire nibwo bitworohera kuza turaronka ivyigwa tubategurira kubera mutatubwiye ivyo bibazo mufise natwe bica bitugora kumenya ibibazo mufise nyene ngo turonke ibintu tubigishako so ciao cyo tubasaba no kubandanya mudushigikira tuzosubira mu yindi trick izokurikira bye so guys ndakwibutsa rero ukaba utarugurura konti ya 1xbet ugurura konti ya 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho mu ndome nkuru guys iyi niyo code promo iri professionnel iri kiratanga ubufu muri iyi minsi rero nawe ukaba utarugurura konti ya 1xbet ukoresheje iyi code promo ibigezweho code promo iri professional ni uwo mwanya wawe nawe guys kugira mubandanye mujya akanoti ka 1xbet okay guys ugize ikibazo urashobora guca twandikira tukagufasha ngaha ona inimero guys ngaha code promo ni ibigezweho niyo code promo iri kirakora umuti muri iyi minsi guys so ciao